Ese koko Yezu yoba yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12? Abanyabwenge bagiye kuraba Yezu bari bantu ki? Ese koko bari batatu? Inyenyeri yayoboye kuri Yezu abo banyabwenge yoba yari inyenyeri bwoko ki? Pere Noweli wewe ahuriye he na Yezu n'ivuka ryiwe? Imana ibona gute rero uwo mugenzo wo guhana impano ukorwa kuri Noweli? Reka dusuzume ibi bibazo twifashishije Bibiliya n'ibindi bitabo bitandukanye bivuga ivy'amateka n'ikindi gitabo citwa Encyclopedia of Religion. Genda bashikiriza kino kiganiro ndi Blaise Journaliste. Reka turimbure bimwe mu bifite urujijo ku vyerekeye umunsi wa Noweli. No munsi rero tugarutse mu kiganiro Israel Story turimbura hamwe mu mateka n'inkomoko bya Noweli ihimbazwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Ijambo rero Noweli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noel, naryo rikomoka mu kilatini Natalis bivuze amavuka. Mu Congereza Noheli rikaba ryitwa Christmas. Mu Congereza iri jambo ni inyunge rigizwe na Christ na Mass, aho rikomoka ku Congereza ca kera Christmas. Navyo biva mu ca kera cyane bavuga Christes Maes, ryakoreshejwe rero bwa mbere mu mwaka w'igihumbi 38. Naryo rikaba rikomoka mu kigereki n'ikilatini, aho Christes rikomoka ku kigereki Christos na Maes rikava mu kilatini Misa. Ivuka rya Yezu rero rifatwa nk'ikintu gikomeye, dore ko n'indangabihe dukoresha uyu munsi ya Anno Domini yatanguye muri ivyo bihe by'ivuka rya Yesu. Nubwo bwose abantu benshi bahimbaza umunsi w'amavuka wa Yezu ku itariki ya 25 z'ukwa 12, abahinga bagaragaza ko Yezu atavutse kuri iyo tariki kubera ko umunsi wa Noheli ngo waba waremejwe kugira ngo uhurire n'imboneko z'ukwezi kwa mbere kw'igihe cy'ubukonje cankwe igihe cy'imbeho, nico bitwa winter solstice. Kuko abaromani rero bawuhimbaza ku itariki za 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Gusa nubwo ari umunsi witabwaho cyane n'abakristo bamwe mu batizera Yesu, benshi bawuhimbaza nk'umunsi wo gusangira n'imiryango yabo no kuruhuka. Mu myaka myinshi ya mbere y'ikinjana ca 16, benshi mu banditsi bizera ko Yezu koko yoba yavutse ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Mu kinyejana c'18 nibwo hagiye haboneka abandi bahinga bagerageza gusobanura ivya Noheli. Urugero rworoshe ni nka Isaac Newton yagerageje rero gusobanura ko iyo tariki yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko y'ukwezi kubanziriza igihe cy'ubukonje, kandi mu gihe cya kera wahimbazwa ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Mu mwaka w'igihumbi 1743 umudagi yitwa Paul Ernest Jablonski yagerageje gusobanura ko Noweli yashizweho kuri itariki ya 25 z'ukwa 12 kugira ngo ihurirane n'umunsi wa kiromani wo guhimbaza izuba wa Dies Natalis Solis Invicti. Ibi rero bigatuma we anavuga ko kubera iyo mpamvu Noheli ari umunsi wa gipagani, nk'uko amwe mu madini ya giprotestante na n'ubu akibifata. Mu 1889 Louis Duchesne yavuze ko Noheli yoba yarabangikanijwe nk'amezi 9 imbere y'ivuka rya Yezu, uhereye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 3, ari wo munsi bahimbariza ko isamwa rya Yezu cyane cyane Kiliziya Katolika. Kuri kalendriere y'abaromani itariki ya 25 z'ukwezi kwa 3 wari umunsi w'ukwezi kuzuye ku Muhindo. Aha birumvikana ko rero ibi bihe bidahuye neza na neza n'ivyo ngaha iwacu mu Burundi. Nubwo rero bigoye gusobanura amateka yose, ikigaragara neza nuko Noheli yahimbajwe bwa mbere ku munsi w'ivuka rya Yezu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 354. Ibisobanuro neza rero ibi rero bisobanurwa neza mu nyandiko yiswe Chronography of 354, bikaba rimwe mu nyandiko zarokotse zandikiwe i Roma mu 354 nyuma ya Yezu.
Noheli rero ni umunsi uhimbazwa cyane ku isi, ariko siko vyahoze. Nyuma y'imyivumbagatanyo ya Protestante mu mwaka w'igihumbi majana 500, amwe mu matorero ya Giprotestante yanse kuja ahimbaza Noheli, akavuga ko ari ibisigarizwa vy'igipagani canke vy'abapapa. Uko rero iyi myaka yagiye ishira, niko cyane nk'uko bigaragara ubu Noheli isigaye ihimbazwa hafi n'abantu bose b'amadini anyuranye, cyane no hanze y'urusengero. Ari umunsi wafashwe nk'ikiruhuko gikomeye cyane kuruta ibindi mu myaka. Mu bihugu bindi bigira ibiharuro by'abakristu bake, naho ngo ntibibuza ko uyu munsi wa Noheli uba ari konje. Igihugu nka Korea hagaragara ibiharuro bike by'abakristu, ngo usanga bahimbaza Noheli mu buryo budasanzwe, kuko mu gihugu hose ngusanga imitako y'uyu munsi. Ibihugu rero bidahimbaza uwo munsi mukuru wa Noheli ni nk'igihugu cy'Ubushinwa, havuyemwo imiji nka Hong Kong na Macau, harimwo n'igihugu cy'Ubuyapani, Arabia Saudite, Algeria, Thailand, Nepal, Iran, Turukiya na Korea ya ruguru. None ko twumvise Noheli icari cyo, ese birakwiye guhimbaza Noheli? Noheli n'umunsi mukuru rero amadini menshi ya Gikristo ahimbaza ivuka rya Yezu, ariko se iyi migenzo myinshi ikorwa kuri uwo munsi mukuru ihuriyehe n'ivuka rya Yezu? Kimwe mu bitera abantu urujijo n'umuntu atarigeze abaho bwite yitwa Pere Noel. Uwo ni umusaza akeye, afise ubwanwa n'imvi, kandi avyibushe mu maso, kandi yambaye impuzu zitukura. Kuva mu mwaka w'igihumbi majana 931 azwiho kuba ari we yakoreshejwe mu kwamamaza ibinyobwa by'uruganda rwo muri Amerika ya ruguru mu bihe vya Noel. Mu myaka ya za 50 n'abanyabrezile bagerageje kumusimbuza uwo bise sekuru w'Abahindi, avugwa mu migani yabo. Vyaje kugenda bite rero? Professor Carle Fantinati yavuze ko Pere Noel yahise ahigika sekuru w'Abahindi, akaza no guhigika akana Yezu, ku buryo ari we yasigaye aranga umunsi mukuru wa Noheli uba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. None se Pere Noel ni wenyene ateza urujijo? Kugira ngo rero dusubize ico kibazo, reka dusubireze amaso inyuma tureke uko vyari bimeze ku bakristu bo mu kinjana ca mbere. Hari igitabo cagize kiti, igihe ubukristo bwatangura mu kinyejana ca mbere n'icya kabiri, abantu bahimbaza iminsi y'amavuka y'abahowe Imana harimwo na Yesu bararwanywa bikomeye. Kubera iki rero bagwanywa? Ni kubera ko abakristu babona ko guhimbaza iminsi y'amavuka ari umuhango wa gipagani, kandi ko bagomba kubyirinda. Ikindi kandi nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza itariki Yezu yavutseko. Ibi rero tubikura mu gitabo cyitwa Encyclopedia Britannica. Mu kinyejana ca 4 Eklezia Katolika yirengagije uko abakristu ba mbere bafata iminsi y'amavuka, nuko itangura rero guhimbaza Noheli. Kubera ko yashaka kwamamara, yavanyeho ivyashobora kuyibera inzitizi, harimwo amadini y'ikinyoma y'i Roma yari yakomeye n'iminsi mikuru y'imboneko z'izuba. Hari igitabo cavuze ko buri mwaka kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, Abaroma bagira ibirori n'imyidagaduro, bakinezereza, bagakora ingendo shure n'iyindi minsi mikuru yo guhimbaza ibyigwamana vyabo. Ico biswe Christmas in America cyanditswe rero na Penn. Iki gitabo nico gisigura no mateka avuga ukuntu abanyaburayi n'abanyamerika bahimbaza iyi minsi mikuru ya Noheli. Ku tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 Abaroma bahimbaza ivuka ry'izuba ritaneshwa. Kiliziya Katolika yashize Noheli kuri iyi tariki kugira ngo ikurure Abaroma bayihimbaze, aho gukomeza bahimbaza ivuka ry'izuba ritaneshwa. Hari igitabo kigira kiti, Abaroma bakomeje kwishimira ivyo bihe bahimbaza iyo minsi mikuru nk'uko bari basanzwe babigenze. Bitubikura mu gitabo cyitwa Santa Claus
a biography cyanditswe na Jerry Brower. Uko bigaragara rero bahimbaza Noheli ntibikwiriye kuko ifise inkomoko mbi. Stephen Nisser yanditse igitabo kivuga ivya Noheli citwa The Battle of Christmas. Yavuze ati Noheli n'umunsi mukuru wa gipagani wanditswe isura ya Gikristo. Kubw'ivyo Noheli ntishimisha Imana n'umwana wayo Kristo. Ese kuba rero Noheli ifise inkomoko ya gipagani hari ico bitwaye? Bibiliya irabaza iti gukiranuka n'ubwica amategeko bifitanye isano ki? Cyangwa umuco n'umwijima bihuriye? Ivyo vyanditswe mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6:14. Kimwe n'igiti cyakuze kigoramye Noheli ntishobora kugoroba. Ibi vyanditswe mu Bubwirizwa igice cya 1:15. Ese none tubandanije dusigura Yezu yoba yavutse ku itariki ya 25 z'ukwa 25, ngira ngo twayevuje kuko dukurikije abahimbaza uwo munsi mukuru uko babivuga. Yezu yavutse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12, kandi iyo tariki niyo bahimbaza ivuka ryiwe. Hari igitabo cyavuze ko Noheli ari misa ya Kristo. Ni ukuvuga misa yo guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Kristo, cyitwa Encyclopedia of Religion. Hari igitabo cyagize kiti itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 ntiyavanwe muri Bibiliya, ahubwo yakomotse ku minsi mikuru ya gipagani yahimbazwa n'Abaroma mu mpera z'umwaka. Ico gihe izuba ryaba ryongeye kuboneka mu gice c'isi ca ruguru. Muri iyo minsi mikuru rero harimwo w'Imana y'uburimyi yitwa Saturne, bakaba bayitwa kandi Saturnalia. Nanone harimwo n'iminsi mikuru y'Imana zibiri z'izuba, iyitwa Sole y'Abaroma na Mitra y'Abanyaperesi. Ibi tubikura mu gitabo cyitwa The Christmas Encyclopedia. Iyi minsi mikuru yompi rero y'amavuka yahimbazwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Hakaba hari mu gihe cy'imboneko z'izuba dukurikije kalendriye yitiriwe Jire. Iyo minsi mikuru ya gipagani yagizwe ya Gikristo kuva mu mwaka wa 350, igihe Papa Jire wa mbere yatangaza ko bazohora bahimbaza ivuka rya Yezu ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Hari igitabo cyagize kiti umuhango wo guhimbaza ivuka rya Yezu wagiye usimbura buhoro buhoro iyindi mihango yose yo guhimbaza imboneko z'izuba. Inshuro y'izuba yaje no gukoreshwa cyane mu kugereranya Kristo yavutse. Nanone bigatanga Sole Invictus, naho uruziga rw'izuba rwakoreshwa kera biza kuba ikamba ryishigwa ku mashusho y'abatagatifu. None Bibiliya nayo bivuga kwiki? Bibiliya ntigaragaza itariki Yesu yavukiyeho. Icyakora iradushobora kwemeza tudashigikiye akanya ko atavutse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Kuko ivyo rero twavyemeza. Bibiliya itubwira ko igihe Yezu yavuka abashumba barara hanze barindiriye imikumbi yabo ijoro ryose mu nkengera za Bethlehem. Vyanditswe muri Luka igice cya 2:8. Akenshi igihe c'imvura n'imbeho cyatangira mu kwezi kwa kabiri, kandi abashumba cyane abo mu duce tw'imisozi dukanya cyane ku rugero nk'udukikije Bethlehem barindira imikuba yabo canke ubusho bwabo mu biraro nijoro. Igihe rero c'ubukonje bukabije rimwe na rimwe cyarangwamwo n'urubura cyatangira mu kwezi kwa12. Birashishikaje rero kuba abakristo bo mu kinyejana ca mbere abenshi muri bo bakaba barajana na Yezu kubwiriza, batigeze na rimwe bahimbaza ivuka ryiwe itariki yariyo yose, ahubwo bahimbaza urupfu rwe rwonyene. Ivyo rero bikaba bihuje n'itegeko yatanze muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 17 gushika ku wa 20, no mu Baroma igice no mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 26. Icyakora hari abashobora kuvuga bati
Ese kuba uwo munsi ufise inkomoko ya gipagani hari ico bitwaye? Igisubizo kirumvikana. Imana ibona ko hari ico bitwaye. Yesu Kristo yaravuze ati abasenga by'ukuri bazosengera Data mu mwuka no mu kuri. Ivyo vyanditswe muri Yohana igice ca 4:23. None abo banyabwenge bari bangahe kandi bobo bari bantu ki? Amwe mu madini babitwa abamajusi. Abanyabwenge canke abamajusi batatu bari bayobewe n'inyenyeri bari baturutse iburasirazuba, bagaragazwa baha impano akana Yesu kari karyamye aho amatungo canke mu buraro bwaho inka zirira. None hari igihe hagaragazwa amashusho yerekana ko hari n'abashumba. Hari igitabo cavuze ko uretse inkuru ngufi iboneka muri Bibiliya, ibi bintu byose vyanditswe ku birebana nabo banyabwenge ari inkuru z'impimbano, icitwa The Christmas Encyclopedia. Bibiliya rero ntivuga ibiharuro canke ibitigiri vyabo banyabwenge bagiye kuraba Yesu. Bashobora kuba bari babiri canke batatu canke bane canke barenga, nubwo Bibiliya zimwe zibita abanyabwenge canke abamajusi. Ijambo ryo mu rurimi rw'umwimerere ryakoreshejwe ni magoyi, bisobanura abantu baragurisha inyenyeri canke abapfumu. Ivyo rero akaba ari ibikorwa Bibiliya ivuga ko ari ikizira kuri Yehova canke Imana. Vyanditswe mu mategeko ikigabane ca 18 umurongo wa 10 gushika kwa 12. Kubera ko abo bantu baragurisha inyenyeri bakoze urugendo rurerure baturutse iburasirazuba, baratevye bituma badasanga Yesu mu kiraro, ahubwo nyuma y'urugendo rushobora kuba rwaramaze amezi runaka. Binjiye mu nzu aho Yesu yari ari. Aho niho babonye umwana ari kumwe na nyina Mariya. Vyanditse muri Matayo igice ca 2 umurongo wa 11. None iyo nyenyeri yabayoboye bobo abo bantu zenye yoba yari inyenyeri bwoko ki? Dushobora rero kubona igisubizo canke inyishu y'ico kibazo dushingiye ku byo iyo nyenyeri yakoze. Icambere nuko itahise ibayobora i Betlehemu, ahubwo ikabayobora i Yerusalemu aho babarije ivya Yesu, bigatuma n'umwami Herodi abimenye. Hanyuma Herodi yatumije mwibanga abo bantu baragurisha inyenyeri, maze bamubwira ivy'uwo mwami w'Abayahudi yari yavutse. Ivyo rero bikarangira Herodi yarababwiye ati nimugende mushakishe uwo mwana mwitonze, nimumara kumubona mugaruke mubimenyeshe. Icyakora kuba rero Herodi yari ashishikajwe no kumenya ivya Yesu ntivyari imfa gusa canke ntihari kuri gusa, ahubwo uwo mutegetsi w'ubwibone kandi umunyamwaga yari yiyemeje kwica Yesu. Ivyo vyanditse muri Matayo igice ca 2 kuva ku murongo wa 1 gushika ku 8 no ku murongo wa 16. Birashishikaje rero kuba none iyo nyenyeri yarabayoboye ko ba bantu baragurisha inyenyeri mu majepfo ya Betlehemu. Iyo nyenyeri yageze hejuru yaho Yesu yarari, maze ngo irahagarara. Ivyo vyanditse muri Matayo igice ca 2 umurongo w'9 gushika ku wa 10. Biragaragara neza ko iyo nyenyeri idasanzwe. Ibuka ko Imana yari yakoresheje abamarayika kugira ngo imenyeshe abashumba bari abantu boroheje ko Yesu yavutse. Ubwo se niki cari gutuma Imana ikoresha inyenyeri kugira ngo iyobore abo bapagani baragurisha inyenyeri, ikabanza kubayobora ku mwansi wa Yesu, hanyuma ikaberekeza aho uwo mwana yarari? Umwanzuro ushize ku gaciro twafata ni uko Satani yakoresheje iyo nyenyeri kugira ngo agere ku umugambi wiwe mubi, dore ko yaranafise ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo tubisanga mu Batesalonika ba 2 ikigabane c'9, Abatesalonika ba 2 ikigabane ca 2 ku murongo w'9 no wa 10. Dushingire kuri ivyo ntivyari bikwiye ko abantu bataka inyenyeri nk'iyo yitwa iyi Betlehemu ku giti ca Noweli. Pere Noweli none ahuriye na Yesu n'ivuka ryiwe. Uko inyigisho rero ibivuga ni mu gihe vyinshi Pere Noweli yabonwa ko nkaho ari we azanira abana impano. Abana bakunze kwandika Pere Noweli bamusaba impano
Dukurikije uwo mugenzo rero hari utuginigini duto tugufasha gukora izo mpano, bakazikorera ku cicaro ciwe kiri ku mpera ya ruguru y'isi. Dukurikije uko abantu benshi babibona, Père Noel yakomotse ku mutagatifu Nikora wari arikiepiskopi w'umuji wa Mura muri Aziya ntoya, ubu akaba ari muri Turukiya. Hari igitabo cagize kiti uravye ibintu vyose vyanditswe kuri mutagatifu Nikora bishingiye ku nkuru z'impimbano zivugwa muri The Christmas Encyclopedia. Imvugo ngo Santa Claus cyangwa Père Noel ishobora kuba ikomoka ku ijambo Santa Claus ryakomotse rivuga ngo ku majambo yo mu rurimi rw'Igihorande asobanurwa ngo mutagatifu Nikora. Dukurikije Bibiliya ndetse n'amateka, ntaho Santa Claus cyangwa Père Noel yahuriye na Yesu Kristo. Bibiliya igira iti ubwo mwamaze kwiyambura ikinyoma, umuntu wese muri mwe akwiriye kubwizanya ukuri na mugenzi we. Abagize umuryango wacu nibo bagenzi bacu bagufi. Byanditse mu Efeso igice cya 4 ku murongo wa 25. Bibiliya ivuga nanone ko twagombye gukunda ukuri kandi tukavuga ukuri mu mitima yacu. Byanditse muri Zakariya ikigabane 8 umurongo wa 19 no muri Zaburi ikigabane cya 15 umurongo wa 2. Tuvugishije ukuri kubwira abana ko Père Noel cyangwa akana Yezu ari we yabazaniye impano kuri Noel bishobora gusa naho ntacyo bitwaye, ariko se birakwiriye ko ubesha abana bato nubwo nta kibi waba ugamije? Ese ntubona ko bishekeje kuba igihe nk'icyo abantu bagombye guhesha Yesu icyubahiro kiba igihe cyo kubesha abana? Imana rero ibona gute birabana no guhana impano kuri Noel n'ibirori byo kuhimbaza umunsi mukuru wa Noel? Umuhango wo gutanga impano kuri Noel ni umuhango wihariye, kuko kuri uwo munsi abantu bahana impano cyane. Nanone mu gihe cya Noel abantu bagira ibirori bakarya kandi bakongera bakanywa. Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru rero wa Saturnaliya wakorwa n'Abaroma byatangira ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 bigasozwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12. Ari navyo rero abantu bahanahana impano mu mabarabara no mu ngo. Haba hari urusaku rwinshi rw'abantu bari mu birori baborewe, abandi barangwa n'inyifato itagira rutangira. Umunsi wa Saturnaliya wakurikirwa n'ibirori byo guhimbaza itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere cyo bitwa Bonane. Uwo munsi nawo warangwa n'ibirori byamara iminsi igera kuri 3. Birashoboka rero ko ibirori by'umunsi mukuru wa Saturnaliya nivyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kuri Bonane bihimbazwa hamwe nkaho ari umunsi mukuru umwe ugikomeza. Ivyo Bibiliya kivuga yuko kwishima no kugira ubuntu ni imico iranga abari mu idini ry'ukuri. Bibiliya igira iti mwabakiranutsi nimwishimire Imana kandi munezerwe. Byanditswe muri Zaburi ya 32 ku murongo wa 11. Akenshi umunezero nk'uwo ujya no kugira ubuntu. Ivyo vyanditswe mu Migani ikigabane ca 11 ku murongo wa 25. Yezu yagize ati gutanga bihesha ivyishimo kuruta guhabwa. Ivyo vyanditswe mu Byakozwe n'Intumwa ikigabane ca 20 umurongo wa 35. Nanone yagize ati mugire akamenyero ko gutanga cankwe mu yandi magambo bibe kimwe mu bibaranga mu mibereho yanyu ya buri munsi. Byanditswe muri Luka ikigabane ca 6 umurongo wa 38. Icyakora umuco nk'uwo wo gutanga ntaho uhuriye no gutanga iby'umuhango gusa cyangwa gutanga ubihatiwe wenda bitewe n'umugenzo abantu basanganye. Bibiliya yavuze ibirebana n'impamvu nyayo yagombye gutuma dutanga. Igira iti buri wese akore nk'uko yabyiyemeje mu mutima wiwe, atagonanwa cyangwa asa n'ushizweho agahato, kuko Imana ikunda ubutanga yishimye. Byanditswe mu Bakorinto kigabane c'9 Abakorinto ba 2 kigabane c'9 umurongo w'indwi.
abumvira ayo mahame rero ahebuje muri iyo Bibiliya batanga babitewe nuko bagira ubuntu babivanye ku mutima, bakaba bashobora kubikora igihe icyo ari cyo cyose cy'umwaka. Nta woshidikanya ko Imana iha umugisha umuntu afise umutima nk'uwo wo gutanga, kandi nta na rimwe bimutera umutwaro. Ni ikinyoma rero cyambaye ubusa yuko gutanga kuri Noweli ariho ngo Imana ishobora kugushimira. Iyo ufashe ibintu hafi ya byose biba kuri Noweli maze ukabisuzuma wifashishije Bibiliya, uhita ubona ko bifise inkomoko ya gipagani cyangwa bikaba bishingiye ku nkuru zo muri Bibiliya zagoretswe. Kubw'ibyo imigenzo ikorwa kuri Noweli ni ya Gikristo bikorwa ku izina gusa. None se Noheli yaje kuba mu minsi mikuru ya Gikristo gute? Nyuma y'ibinyejana byinshi Kristo apfuye, hadutse abigishwa b'ibinyoma benshi nk'uko Bibiliya yari yarabihanuye muri Timoteyo wa kabiri ikigane cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Abo bantu batagira amategeko rero bagenderaho bari bashishikajwe no guhuza ubukristo n'ibyo abantu benshi b'abapagani bakora, aho kwigisha ukuri. Ku bw'ibyo bagiye kwemera iminsi mikuru ya gipagani mu rwego rw'idini maze bayigira iya Gikristo. Bibiliya yatanze umuburo igira iti, abo bantu bigisha ibinyoma bazababwire amajambo y'amahimbano kugira ngo babage imitsi, ariko urubanza abo baciriwe uhereye kera kose ntiruteba, kandi kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Byanditswe muri Petero wa kabiri ikigane cya 2 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 3. Abahamya b'Imana baha agaciro kenshi ayo majambo nk'ako baha Bibiliya yose, kuko babona ko ari ijambo ry'Imana ryanditswe muri Timoteyo wa kabiri ikigane cya 3 ku murongo wa 16. Niyo mpamvu batemera na gato imigenzo yose cyangwa iminsi mikuru ikinyoma yo mu rwego rw'idini. Ese kuba babona rero ibintu batyo byaba byaratumye batagira ibyishimo? Ahubwo nibwo babigize. Nk'uko tugiye kubibona rero, biboneka ko ukuri muri Bibiliya kubatura cyangwa kutamerera neza benshi. Aho rero tukaba twariko tubasobanurira inkomoko ya Noweli n'ibindi migirwa ikorwa kuri Noweli kugira ngo mubashe gusobanukirwa inkomoko y'uwo munsi mukuru. Je nabashikiriza kino kiganiro ndi Blaise Journaliste, ariko sinariko ndahimiriza abantu ngo bahebe kuwuhimbaza. Abahoraho uhimbaza mu buhimbaze, je nsoma ivyanditse sivyo nkura ku mutima. Abari inyandiko zitandukanye nagerageje gukusanya kugira ngo ndabegeraniriza amakuru nk'umujurnaliste nk'akazi njejwe. Hama nkabasaba abantu mwese mutarakora sabone kuri YouTube channel ya Blaise Official ko musimbirako kugira ngo mubikore. Stay tuned kuri Blaise Official. Abacitswe n'iki kiganiro X-Ray Story mushobora gusimbira kuri YouTube mukandika kuri Blaise Journaliste, aharondererwa abantu n'ibintu muhitamo na logo ya Blaise Journaliste, cyangwa kuri Twitter ni Blaise Journaliste Independent, no kuri Instagram ni Blaise 5609, no kuri TikTok ni Blaise Journaliste, n'izindi mbuga zose zisigaye WhatsApp na Telegram ni 69 763 488. Stay tuned kuri Blaise Official.